neza abandi mwaraye neza abandi mwaramutse neza umwe wese bivanye n'aho aherereye. Ni Ildefonse Sindayigangarutse kugira ngo twongere kubandanya icigwa twatanguye kijanye n'ivyigwa vy'uburenganzira bw'umwana. Tumaze iminsi turi ku cigwa kijanye n'uburenganzira bw'umwana bwo kwandika mu bitabo vy'iyandikiro vy'inzandiko ndangamuntu. Uyu munsi dusozere icigwa kijanye n'uburorero bwaho kwandika mu mwana, ubuhinga bw'ingene umwana kwandikwa bikagenda neza kugira ngo abana bose b'abarundi, abana bose bo kw'isi babeho banditswe mu bitabo vy'inzandiko ndangamuntu. No munsi rero turamutse turi busozere intambwe ya nyuma y'ubuhinga bwagiye bakoreshwa mu bihugu bimwe bimwe, bikaboneka ko byatanze umusaruro ukomeye cyane. Tukwibutsa yuko mu buhinga bubiri tumaze kurabira hamwe, twabonye ubuhinga aho kwandikwa kw'abana bikorerwa mu bitaro aho abana bavukiye. Ubuhinga bwa kabiri twabonye bukoreshwa n'ubuhinga bwo kugira ngo abana bandikwe hakoreshejwe ubuhinga bw'amatelefone ngendanwa. Ivyo byarabonetse ko byatanze umusaruro ukomeye cyane. Mu gice cya nyuma cy'uno munsi turaba aho ukumenyesha abavyeyi, uguhimiriza abavyeyi basigurirwa ko kwandika umwana ari uburenganzira bw'uwo mwana. Abavyeyi bose barakunda abana babo, ariko bishoboka ko hariho abataja kwandikisha kuko batazi yuko kwandikisha umwana ari uburenganzira bw'uwo mwana nyene. Muri kano kanya rero tugira turabire hamwe uburorero aho ivyo vyagiye biraba. Rero mu kubirabira hamwe turaba ivyigwa vyakozwe aho ubu buhinga bwagiye bukoreshwa. Ubwa mbere turabanza turaba mbega umugwi w'abahinga ba Afrika mu bijanye n'ivy'agateka ka zina muntu bakoze. Uwo mugwi w'abahinga ubona gute ubu buhinga tujya turabire hamwe? Ubwo buhinga inyigisho zo gukangurira abarundi ibyo bita mu Congereza sensitization mu kwandikisha umwana ko ari agateka k'umwana. Ubu buhinga rero hari ahatari hake bwagiye burakoreshwa, ariko turabanza turabire hamwe uko umugwi w'abahinga ba Afrika mu by'agateka k'umwana babibona. Aha rero turaraba hariho icigwa catunganijwe n'uyu mugwi w'abahinga casohotse mu kwezi kwa gatatu k'umwaka w'ibihumbi 2021. Ico cigwa cyariko kirarabira hamwe intambega umugambi ibihugu vya Afrika bifise wo kugira ngo agateka k'umwana gatera imbere kageze. Rero ku buryo bw'uko bariko bararaba uburenganzira bw'umwana bwo kwandika mu bitabo by'inzandiko ndangamuntu bugeze hehe, duca turaba ya ntumbero igira gatatu ko abana bose bo kwandikwa kandi bagahabwa urupapuro ruranga amavuko yabo. Rero bariko bararaba ko ntambwe igira gatatu naberetse aho aka gatabo ico bita assessments on the right assessment on the agenda of Africa 2014, aho umuntu ashobora kugakura ku rupapuro rw'168 rwaho arerekana ivyo basabye recommendations, ivyo umugwi wasabye byokorwa muri buri gihugu. Mu cyasabye ikigira gatatu mu byasabwe kivuga ko ibihugu byo muri Afrika byogerageza uburyo bwo gukura inzitizi zose zigenda zituma abana babayeho batanditswe. Mu cyasabwe kigira gatandatu naho bavuga yuko tuvuze mu Congereza civic education and awareness campaigns have demonstrated efficacy in generating improved birth registration rate, and they should be an integral part of government's planning and population services. No kuvuga ko uyu mugwi wasabye ibihugu byo muri Afrika byateye umukono ku masezerano ko byogerageza bikagira mu migambi yayo, no kuvuga mu mafaranga leta ikoresha hagashirwamo amafaranga yerekeye uguhimiriza abanyagihugu bo muri ibyo bihugu bibabwira ibijanye n'uburenganzira bw'umwana bwo kwandikisha abana. Iki gice rero tugeze ko cyanyuma turarabira hamwe mu bihugu aho byagiye bigaragara yuko irihimirizwa ryakozwe kandi rimaze gukorwa bigateza imbere uburenganzira bw'umwana. Turaba akarorero kamwe konyene mu gihugu ca Nigeria, hariho icigwa catunganijwe n'abahinga bo muri Nigeria babiri,
ico kigo citwa Reflections on Education Diplomacy by Local Actors in Southwest Nigeria. Iki kigo rero kirerekana yuko mu gihugu ca Nigeria bamaze kubona yuko kwandikisha abana byari biri ku gice gito cyane, abana benshi batandikwa, baciye bahitamo ukubahimiriza. Uko kubahimiriza rero igihugu ca Nigeria cegeranije uburyo cigisha abantu mashika 500. Abo bantu 500 baca bahabwa uburyo bwo kwiyunguruza n'uburyo bwo gutumatumanako, bagenda bahugura abapfasoni, abapapa, na cyane cyane babasanga ku masoko no ku masengero. Aho abantu ku masoko rero bamaze kuhagera bagahimiriza abavyeyi, babereka ko kwandikisha umwana ari uburenganzira bw'umwana, bakabasigurira n'ingaruka umwana atanditswe zimubako. Muri Nigeria byace biba ikintu cy'ingirakamaro. Nico gituma rero twabonye ngaha ku ntambwe ya mbere, aho uyu mugwi w'abahinga bo muri Afrika bagerageje bakabona yuko kwiguhimiriza, gusigurira abavyeyi mu gihugu cyose atamwana n'umwe avuyemo, ko byagiye ibintu by'ingirakamaro cyane. Rero naho ngaha mu Burundi byo bari byiza cyane, hamwe leta y'u Burundi nk'uko umugwi w'abahinga ahubwo bavuze yuko ibihugu byo bishyira mu ntumbero iyo mu byo bikorera abanyagihugu babo, citizens, abene igihugu bo muri ico gihugu, mu byo bakorera ni ukubasigurira uburenganzira bw'umwana. Rero leta nk'igihugu cy'u Burundi mu mafaranga leta kiba cokoresha canke se mu gisaba ubufasha, ko hari amashirahamwe za UNICEF, za Save the Children, za World Child n'ayandi hari kugira ngo afashe kugira ngo agateka k'umwana gateze imbere. Aha rero twosaba ko mbere wanashaka mu ntumbero igira 6 yo mu iki cigwa mu ibi byasabwe n'umugwi w'abahinga, bavuze ko abafasha bose mu gisata c'agateka k'abana bofasha ibihugu kugira ngo iki kintu gishirwemo ingufu, abana bose bandikwe. Aha rero niho turangirije iki kigo cyo kuraba uburyo bwagiye bukoreshwa mu bihugu bitandukanye, bigatanga umusaruro ukomeye cyane mu bijanye n'uburenganzira bw'umwana. Aha rero mfashe kano kanya mu kurangiza iyi ntambwe yo kuraba aho byagiye bikorwa. Icigwa gikurikira tuzorabira hamwe, mbega mu Burundi kwandikisha abana bikorwa gute, mbega umuvyeyi w'umurundi asabwa iki kugira ngo umwana yandikwe. Kumbure twasanga bihuye n'izi nzira zakozwe mu bindi bihugu tuzoba twogoroye, twasanga naho hariho ibitarakorwa, kumbure igihugu cy'u Burundi kigendera ku mategeko kizoheza kirabe cikubita gashi, na cyane cyane ko na leta y'u Burundi iri mu ntumbero kugira ngo ntihabeho umwana abaho atanditswe. Rero ndabikebanuye, ndabashimira abakurikirana izi nyigisho, bamaze kuzikurikirana bo ubwabo bakazisangiza n'abandi baba batararonka inyigisho ku bijanye n'agateka k'umwana. Yari Ildefonse Sindayigaya, mfise urupapuro rw'umutsindo mu rwa lisansi mu by'amategeko, mfise urupapuro rwa master mu bijanye n'agateka kazina muntu no gutatura amatati bidaciye mu ngimba, nkaba ndiko ndanagira ubushakashatsi muri doctora mu bijanye n'agateka k'umwana hisunzwe amasezerano ya Afrika ajejwe agateka n'ineza y'umwana. Ndabashimiye mwese mudahengeshanya kwitanga mutiziganya kugira ngo agateka k'umwana kagende gateza imbere. Murakoze cyane kuzobandanya ivyigwa bijanye n'agateka k'umwana. Naje nzokomeza nitanga ntiziganya kugira ngo duhugurane, duhimirizanye. Hari icyo umuntu atazi, ni byiza ko munsanga kuri YouTube mukamenyesha icyo kogwa mu makomantere yanyu, mukambira ibyo kogwa kugira ngo agateka k'umwana kagende hegera imbere. Murakoze cyane.